Ndasoko ikaze bakunzi mwese ba televiziyo Renaissance ni amakuru mu kirundi twabategura kuri no munsi wa mbere tugerezo rya 29 ukwezi kw'indwi mwaka 2019 nayo tuyaherwa nkuru yagize Ishirahamwe ya Genocide Cirimoso rirasaba ubutungane kubwicanyi bwagiriwe abari mu bwoko bw'abatutsi barenga amajana 6 hari ibugendana imyaka 23 iraheze ubutungane butaragira ico bubivuze butaranatunganiriza imiryango yababuze ababico gihe umukuru na umugambwe CNL Agathon Rwasa asaba abanywanyi biwe kwihanganira amabi bakoregwa bakareka kwihora amwe muri ayo ni ingoro y'uwo umugambwe yononwe n'abantu batamenyekanye mu minago ni mu ntara ya Rumonge ku munsi wa gatandatu buca yinjigwa icese umuhari nawo MAP Burundi usaba umukuru w'igihugu c'u Faransa guhagarika ugufashanya kugiye gusubira hamwe n'igihugu c'u Burundi ngo kuko iyo fashanyo izoba igenewe abantu baregwa ko bariko bakora ivyaha vy'agahomerabunwa rega suye ndabifuriza ikaze mu kanya ni Donito Daso kwa ikaze murano makuru abasirikare batandatu b'abarundi bari kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia barishwe batatu barakomereka mu gitero cagizwe n'abihevyi baba El Shabab ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ico gitero bikaba cabaye mu gihe abo basirikare bari mu gikorwa co gukizura aho bita Kadal abasirikare bose bakaba barabo mu batayo ya 53 ya Misome muri abo bishwe akaba harimwo n'icegera c'urongoye iyo batayo nyene muri politike naho ingoro y'umugambwe CNL yari yateguwe kugurugwa icese ku munsi wa gatandatu yarononywe n'abagizi banayo batamenyekanye muri zone ya Binago y'intara ya Rumonge impome z'iyo ngoro zasizwe amazirantoke yamara ntivyabujije Agathon Rwasa arongoye uwo mugambwe kuja muri ico bikorwa co kuyugurura mu ijambo yashikirije abanywanyi biwe Agathon Rwasa yabasavye kuguma mu bumwe ababuza no kwihora kuvyo bagirikwa uwo munyepolitike aza kutubanga amazirantoke mbore ndabivuga uko umunyapolitike uyo munyapolitike aza kugwana n'impome akuzana imigambi bayibwira abanyagihugu canke bene gihugu bayitahuye mushigikire batayitahuye naho uburenganzira bwabo umunyepolitike by'ukuri oya kimwe irateye agahinda mu gihugu kirimo intwaro mu gihugu kirimo inzego zose z'ubutegetsi ko hari abantu bo kwishira hejuru y'amategeko abantu bakora ibintu nk'ibi abantu bakora nk'ibyo byabaye za Kizuka za Muta n'ahandi byuko nabumva ntibakiri n'abantu kuko akantu k'ubuntu muri bo karaheze sinzi ko boronka n'izina bo kwitwa mu by'ukuri sinzi ko izina boronka nk'uko nama ndabivuga inyangamugayo tuba inyangamugayo koko ntihagire umuntu agira agatima ko kubigana kuko ibi biragayitse nta muntu afise ubwenge bukwiriye bugira ibintu nk'ibi umuntu afise ubwenge bukwiye muri we abonye wowe icyo ukoze kiriko kiratera imbere agira ishapu ryo gukora ibisumbi ibyo ukora ntaba nk'inkara ijya mu iriba itoba uko yishakiye rero uba mwe mufatanye mu nda ibi biriko biraba gutya n'ikimenyetso cy'uko iyo turiko turaja haragaragara abifuza rero yuko Uburundi bwama mw'ihumbi nibo bakora mwenibi abo nabo nibaza ko basigaranye igihe gito Agathon Rwasa yarasavye kandi abanywanyi b'umugambwe CNL ko batoha amatwi imvugo zigamije gucafuza umukuru w'umugambwe
hari utujambo ngo senderi bikoresha ngo amahera ya Kagame araza ngahaguru ubu mwambaye amahera ya Kagame yabahaye ninde amaze kumubona mugabo barabikwiza we mama mbona amahera ya Buyoya ubuyoya ngo yamuhereye umugore ibintu byinshi biteye isoni muganagira ndababwire iyo umuntu atabizi ibyo avuga avuga nyine iby'isako bimwe ahantu babikura ndatahura yewe ngira ubugeni hari ku itariki 26 z'ukwezi kwa Kigarama 2009 twari tuvuye mu bihe by'uruhagarara rw'imyaka irenga 10 je naravuze nti abantu mu Burundi turashaka kuba dutandukanywa n'iki na kiriya mugabo iyo hageze imanza turazifashanya sibyo urabana n'umubanyi wawe uzi ko ari umurozi mugabo urubanza rubaye wateretse kataramuko araza sibyo kigenda avuga nti rero izi ntwaro twagwanye nazo abantu bari baziserukira reka ndabatumire igurazi cyabaye mu perezida benshi komisiyano bantunganye Buyoya bagaza n'umutwaro n'umunsi abo bose icyo gihe bariho bose nawe ararukiye gutumira Buyoya niwe yaje abandi ntibaje kuvuga nyene bamenye mugabe iconze nuko umukuru w'igihugu yari mu gikorane cyo kurangiza umwaka none ko n'abatumiye bose uyu akaba yarose umwanya wo kuza aca badatabuka bakaca baheraho rero none ashake date ankwere none wewe umunyarumonge bigutwaye iki yankwere bigutwaye iki umuntu w'imuyinga hajya ku Kagera nimba yankwereye bimutwaye iki urumva iyo umuntu adafise ibyo atanga arapfundikanye utujambo ngo bikunde aronke abamushigikira mugabo ico bomenya ni kimwe ubu Burundi y'abariko baravuga mwene uko baba bakikiriza kuko n'ababako bakavuga ngo igikoresho cy'abatutsi ninde abandi bikoresho nabyo nyene biramaze n'abatutsi muzobashira abahutu muzobashira abatwa muzobashira hari uwiremye muri mwebwe canke hari uwiremye muri bo iki gihugu ni mwavutse kirimo abahutu n'abatwa n'abatutsi ko twagerageje kukumirana imipanga tugafata amagoho tugatora twaramaranye leta kumwe muri iyo ngendo ukutiyanganirana muri politike kugirirwa abanywanyi b'umugambwe CNL bagatogwasa ngo kwerekana neza ko amatora yimirije mu mwaka wa 2020 azoba ari amatora arimwo amabi yose ashoboka bisigurwa n'icegera c'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu Leonce Ngendakumana hamagarira abarundi b'umutima guhaguruka kugira basubize Burundi mu nzira ya demokrasi kugira ngo ibyo byose dushobore kubigwanya tubitsinde nuko abantu bose imigambwe amashirahamwe yigenga amaradiyo n'ibimenyesha makuru amashengero ugwaruka abakenyezi tuvira hasi rimwe tukiyamiriza iyo ngendo kuko dufatiye kubiriko birabera birashikira umugambwe CNL mu gihugu cyose aha twodondagura hamwe hashitse ibintu biteye ubwoba ni nk'umuntu ari Bujumbura aho permanence yaturiwe izindi permanence igasigwa ko ibintu ntovugira ngaha aha muzaminago twarabyumvise no mu zindi ntara ivyo vyerekana n'ibimenyetso ntabesha yuko amatora y'umwaka w'2020 yimirije azo barimwe ingorane nyinshi cyane intwaro z'agahotoro intwaro z'igikenye akagaye agasuzuguro ikinyoma
bice bisubira kwaka indaro bisasigwa indava muri iki gihugu cacu. Abantu rero bavyumve bamenye neza yuko batavuye hasi ngo duhindure ingene ibintu biriko biragenda muri ayo matora, igihugu kiraduciye mu myanya y'intoke. Tunaye n'amakuru twabateguriye ku munsi w'Imana habari mwishira hamwe ase genocide Cirimoso barishikiye bugendana kwifatanya n'ababuze ababo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 kwibuka abatutsi bagera ku majana 648 baganaguwe bazira ubwoko bwabo. Taxi Terence nako Mushano icegera curongo ishiramwe ase genocide Cirimoso amenyesha ko kuva ico gihe bagiye barasaba ubutungane ariko bukaba n'ubu butaraboneka kuko amareta yagiye arakurikirana yagiye arasasira indava ukudahana. Tumukurikire. Abo bantu bishwe bazira ubwoko bwabo atakintu na kimwe bakoze, hanyuma ishiramwe hase genocide kuva ico gihe gushika ubu ritakarita risaba yuko ubutungane ntahe yosasa igakubita mu gahanga ababishe babicira ubusa, ariko amaso yaheze mu nzira. Kubera iki leta zose z'u Burundi uko zagiye zirakurikirana zagomye zigomba gusasira indava ukudahana mu gihugu kidahanye cyane cyane cyaha cy'ihonyabwoko, no kuvuga yuko irindi risubira gukurikira n'abayitwa ko baricitse ko bakasubira bakagandagurwa. Ikibuze rero habuze ishaka rya leta y'u Burundi ireka kusaba sentare mpuzamakungu, kuko ico caha gihanwa na sentare mpuzamakungu. Ibiva yuko ari kurenga amasezerano mpuzamakungu leta y'u Burundi yasize ko umukono mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1948 inyuma y'ingwano y'isi yose ya kabiri. Kutunganiriza abantu n'inyuma yaho umusenyeri Yohakimu Ruhuna yari yasomye imisa asaba yuko abo bantu vuga ati abo bantu biciwe ubusa, arinda atanga karorero avuga ati Imana yabaje Gahini ati mbe Gahini mwene wanyu Abeli ari hehe. Nukuvuga rero ikintu kizira kaziririzwa nukwicira umuntu ubusa. Imyaka rero 23 nyuma y'ubwo bwicanyi bwagahomera bunwa, ikibazo kimwe nyamukuru kiguma kigaruka, mbega ubutungane buzokora ryari? Wabaye nk'imboneza mu kubaza ico kibazo ubwa mbere yabaye musenyeri Yohakimu Ruhuna yari yatanguye hamagarira abakoze iryo bara gusaba ikigongwe abarikorewe nabo kutihora, ariko kuri we ubutungane bukagira ikibanza gikomeye. Aho nyakwigendera musenyeri Yohakimu Ruhuna yavuze umunsi wo kuzika abatwawe n'ubwo bwicanyi imyaka 23 inyuma yaho akamukiwe n'ikarumvigwa. Tumukurikire. Ariko abishe bo barihe? Urubanza rwabo nuruhe? Bariko barayerera nk'ibicibwa nyene. Umwicanyi ntaba gitora itiro, umutima wamutonganya, amaraso y'umuntu ntahera. Imana umuvyeyi w'abantu bose yama yishuza, mwene nyoko ari hehe? Wagize iki? Urabaye igicibwa, uzopfa uyerera. Ico gihano murumva ko kiremereye cyane. Wa muriro udahera mwumva uvugwa n'uyo nyene uhera ngaha kw'isi. Barundi bene wacu, mbwira cyane cyane abicanyi, ababatuma n'ababashigikiye, ndasemereye n'amakungu avyumve, amabi mukora ateye isire isi yose. Ndabatakambiye nimushire hasi ibirwanisho, muhebe ubwicanyi, muronka amahoro, kuko namwebwe muyashonje, muyarekere n'abandi, dusubire kubana neza. Abicanyi aho bari ndazi ko ku mutima bagira bati twaramaze kugwa mu rudubi,
taco tucera ihibambewe nibamenye ko Imana ari umuvyeyi w'ikigongwe abapfuye ego niko baho ubwoko bwabo bigaragara nico gituma ababishe babahora ubwoko bwabo bakoze igicumuro kiruta ibindi byose. Turabana n'amakuru twabateguriye. Mbega Ubufaransa bwoba bwaragondojwe bisa navyo inyuma yaho abatari bake batereye ivyatsi ifashanyo ico gihugu casubiye guha leta y'u Burundi, kukaba nkako ubushikiranganje bw'imigenderanire bw'Ubufaransa bwashikirije ko iyo fashanyo ikoreshwa gusa mu kwigisha intwazangabo nke mu bijanye no gutsimbataza amahoro. Bikaba byavugiwe ku radio y'Abafaransa RFI bavuga ko atari fashanyo igenewe leta y'u Burundi. Ariko rero iyo nsiguro isa nitanyuze abatari bake. Umuhari MAP Burundi waciye wandikira ku munsi wa gatandatu mukuru w'igihugu c'Ubufaransa umusaba ko yohagarika iyo mfashanyo. Ambassadeur Taxis Ntakirora ajejwe imigenderanire na politike muri uwo muhari ati iyo mfashanyo ni izoba igenewe leta. Kuri we rero ngo izoba igenewe abantu baregwa ko bariko bakora uvyaha vyaga omerabunwa. Kurikira Ambassadeur Taxis Ntakirora. Abafaransa barafise uburyo bwo guca hirya no hino bakagomba no kuyobeza abantu, ariko ivyo bavuga ntaho bihagaze. Ntushobora kuvuga ngo ugomba gufasha inzego zo kwivuna abansi no gucungera umutekano ngo mugabo nturiko urafasha directement ngo leta, kandi izo nzego zikorera leta. Umukuru w'igihugu niwe mukuru wazo. Izo nzego nazo zigize iminsi zitohozwa ku penale international ku kubera ibintu byakozwe by'agahomerabunwa mu kwezi kwa kane kwa 2015, aho birara mu bantu bariko berekana ko batashigikiye intwaro ya gatatu ya Petero Nkurunziza, bakabasukamwo masase yica, bakabasukamwo n'ivyuka biyobeza ubwenge. Hanyuma ngo ntufashe icyo gihugu ngo ugomba gufasha abanyagihugu. Tuvuga tuti iyo ayo mafaranga bagomba gusohora bayashira mu mashirahamwe afasha no kunagura indero mu Burundi, kubera ko ariko biragirana kubera nta mafaranga ahari. Iyo bavuga bati tucishe muri UNICEF cyangwa ducishe muri OMS tunagure ibintu byo kuvura abantu, urabona korera ingene yamaze abantu, aho twobyuka mbega kubera iki abigira, kandi ibihugu biri kumwe mw'ishirahamwe ibihugu bihunikiye aya bo bavuze bati n'ubu nta mutekano urabaho. Erega burya abantu ntibihende si urukundo bashikiye Burundi. Kuri uyu munsi wa gatandatu abajejwe intwaro n'igipolisi mu ntara ya Cibitoke badurumbanije abakirisu bo mw'ishengero ry'Abadventiste bo munsi w'indwi ari Buganda ni mu ntara ya Cibitoke. Bagomvye kwinjiza mu isengero umupastori Joseph Ndikubwayo yakuwe mu mabanga yo kurongora iryo shengero ku rwego rw'igihugu, ariko akaba ari we ashigikiwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Idonido na Thierry Biginindavyi. Buramatari w'intara ya Cibitoke ari kumwe n'uburongoye igipolisi muri iyo ntara hamwe na musitanteri wa komine Buganda bazindutse baburabuza abakirisi bari gusenga ku misiyoni y'Abadventiste bo munsi w'indwi y'i Buganda muri iyo ntara. Abo bategetsi mu ntwaro n'igipolisi binjiye mu rusengero bajanye n'umupastori yitwa Joseph Ndikubwayo yahoze arongoye iryo dini ku rwego rw'igihugu, ariko yakomboye muri ayo mabanga kwa 3 Kigara mu mwaka wa 2018. Yakuwe yagizwe amakosa akomeye yakoreye urwo rushengero harimo kunyuruza amatungo yago. Uwo mupastori yita ko ari warongoye iryo shengero ashitse kuri iyo misiyoni ya Buganda yakiriwe n'urwamo rw'abakirisu baho bamwiyamiriza. Yari yagiye ajanye n'abantu barenga 100 mu bayoboke biwe aherekejwe n'igipolisi n'imbonera kure, eka mbere n'abasirikare bitwaje ibikoho binini bahavuye bahishikira bagiye kumufata mu mugongo. Abakirisu muri iryo dini bagiza pastor Ndikubwayo ko yabateranje n'umushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, aho yagiye kubeshera urwo rushengero agwagiriza gukorana n'abakoroni hamwe n'igihugu c'u Rwanda mu ntumbero yo guhungabanya amatora yo mu mwaka wa 2020. Ingingo yo gukombora umupastori Joseph Ndikubwayo ikaba yari yafashwe n'ishengero ry'Abadventiste bo munsi w'indwi ryo mu Burundi, kambere yanashikiwe n'abarongoye iryo shengero mu karere. Abarongoye iryo shengero kw'isi yose bakaba bari barayemeje. Umunyamerika Ted Wilson arongoye urwo rushengero kw'isi yaranandikiye leta y'u Burundi ayimenyesha izina ry'umurongozi mushasha w'urwo rushengero. Uwo nawe akaba yari Pastor Lameke Barishinga.
ariko ivyagiye gutangaza nuko ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bwase kwemera iyo ngingo buhitamo kubandanya bufata Pastor Joseph Ndikubwayo nk'umurongozi w'iryo shengero imbere y'amategeko. Uwo mupastori akabazwi cyane nk'umuntu yegereye umugambwe uri ku butegetsi. Iyo dini ntikitotezwa mu ntara ya Cibitoke gusa kuko no mu ntara za Cankuzo na Ngozi abakirisi bo muri iryo dini bamaze iminsi batotezwa n'abategetsi mu ntwaro no mu gipolisi. Thierry Bigirinda vitu umukengurukire n'amakuru yasozereye ku donkuri vugwa mujanye n'umupira w'amaguru ibitsindo bibiri kubusa n'ivyo umugwi serukira gihugu w'u Burundi intamba mugamba watsinze umugwi w'igihugu ca Sudan y'Amajepfo hari mwihiganwa ryo gukuranamwo kugira hamenyekane abazokwitaba igikombe ca Afrika c'abakina mu bihugu vyabo rizoba mu mwaka uza. Umumenyereza w'umugwi w'intamba mu rugamba Olivier Niyongeko abona ko aravye ukuntu umwanya wo kwitegura wabaye muto abakinyi biwe bakinye neza. Tumukurikire. Mwazi ko shampiyona itaratangura bije bafite kandi uravye benshi niho bagitangura gukina imibarazi za competition kandi uravye umwanya twabateguye novuga ko twiguye rwose kuri abashoboye gushika kuri namwe bashyiko novyita rero ko mu gice cya mbere bagerageje gukina mugabo wabona ko ari amakani ubwo bari experience ivuga mugabo mu gice cya kabiri twaciye tugenda muri vestiaire turasubiramo turabwira tuti ubu rero mwamaze kubona uko murakina harakeneye umuntu agira ikintu akoze kugira ashobore gutsinda kuko chaque fois muri match hariho umuntu avuga ati harageze mwabo indeze bitari je bafishaka bashaka gutsinda cyo bituma nibaza ko ahanini ico byatumye kuko n'ubu twariko turakina wagereje kwifuna ugomba gutwara kuri zango maze gutera amapasi nkaje haragera ahantu mu bimuri ko murakina ugatinduka. Nino kuri no nkuru cesozera ko amakuru twako turabashikiriza reka nabashimire mwese mwariko muradukurikira naho ubutaha.